Ngimana igiri professional. Oya, ije ni ubusazi je naniyo nkunda kwanza. Uvuze ko je ndi musazi rero. Mviriza kwanza dupange kwanza programme turimo. Kaza programme yonyene kurashavuza n'ubu nyene. Ndagushavuje iki sorry bebe, urazi ko ndagukunda hama rero shushu tugende muhira bipanze. Ngara rero shamutse. Kibazo kimwe aho kiri. Je cyambere simangu n'abantu bashavuza. Bande bagushavuza muri bacu bari pose ahubwo wowe ni utegerezwa kuburi karme ko wenda kujewe n'uroshe wowe. Oya ndashonje kwanza kimwe. Urashonje kandi muhira turajya tugenda ahubwo. Koresha umwanya bebe kutabyumva. Je bwa mbere naritse programme ziwanje zose. None sio mavuda kugiuze tunyaruke tugende batarashavura kwanza uteba. Misha kwanza. Oya bebe nawe nyene kuvana gushemishije no musi no bishaka kandi. Ego no musi nyene bica bineramo je kugira nyene umwete ugira tugende abanda. Sibyiza umva rizo ndakuryohera nitwabariya sibyo. Ego. Bibiti none. Oya ndakwize. Ndagukunda. Mbona mwatuzaniye abashitsi dodo. Aha murashobora kutubwira abo bari bande kugira ngo tubamenye ntitwabamenye. Bene wacu basazanje. Jana navuze ko nzozana umushoro wanje mukamubona. Ari namuzanire. Ngira afise byinshi byo kubabwira we. Karibu murahawe ikaze katubumvirize. Karibu cyane mwisanzure mu rugo. Ego murakoze. Naje nitwa Chris. Kuri nkuko byaba bimeze kose ndibaza yuko nije ndamukunda kandi ndamukunda sana birenze. Mugabo ikibazo kimwe rero nshaka yuko tuganira murazi by'ubuzima. Hama ikindi kibazo none byereke mariage bipanze gute? Woza uko nyene ntabavyeyi ufise nta muryango ufise kuko afite gutangira Umva mani ryambere tukubonye ni ryambere uje ngaha kuzanye dodo umva twese dutanga bya mariage dute kandi tutari tukuzi. Umva mani unye ibintu byarahindutse. None abavyeyi banje nibo bonkwera. None uje kwikwera. Uyaje nazanye n'umukunzi wanje dodo. Hama ibindi sinzi ko mama arabiganiriye. Twihakanye nakirengeza tubwire. Dodo ni bire wanzanye none mani. Sheri nimuvugana nirumvikana. Tumvikana gute kandi umva baguma bambwiye yuko muravyo mwavuganye. None mugiye ko uravuga ibintu bitumvikana ushaka twicare tukumvirize kandi twicaye nk'umuryango. Dore ni bine biki? Dada nanje nabyonda. Hama jewe mbona yuko nimba bo badashaka yuko je nawe tubana. Babivuge basama ikikire ko ndabona handi ko ndatewe. Aza bebe mbashaka nitsanga. Sheri kana kwanza bisho. None n'umunsi ndabona yuko ngahanye nyine Mbiriza musore. Burya twe twicaye ngaha nk'umuryango twakumvirije. Burya ibyo tayi twiteze yukuza kuvuga sivyo wavuze. Ariko nta kibazo mbona mu bisanzwe uri umusore ubanza gusaba irembo. Gusaba irembo? Yego wari kubanza gusaba irembo ariko ndabona neza yuko atavuzi. Claude nawe musore uraingo cyo tuvugana gatoyi. Aguruka mu bijyanye n'uburongo bwawe. Dore warabuze undi muhungu wakunda kwera umuhungu asa kurya isura yazimye utuzanire ngaha kwera gomba Akamaramaza. Umuhungu nkujya wamukuye ariko wiravye n'amashuri wize. Umuhungu nkujya nanatanga uje ukivuga ati ngo n'umushero tuzane. Navuze burya dusanga yaracanganikiwe tutabizi. Icambere nta bavyeyi be tuzi ni tuzi yava ngo ashaka mugire mariage Nahona kugende. Ariko dada je ndamukunda. Ningire gode. Imana nitanga umugabo. Je ndamukunda kujya n'inamente. Nundi muntu mbona je nokunda nkawe. Je ndamukunda kare. Nziritse. Twe ntidushobora kwemera kurongorwa n'urya muhungu. Icambere rabinge na mezi. Twe nk'abakuru bawe. Urabona nka jeho hamwe nahirahira ukagenda. N'urubanza gwe ntago noja.
sawa nimwanga ko tugira mariage nzogenda uko nyene kuko je ndamukunda full stop nta bindi. Ivyo ukazobikora urime, ivyo nivyo urimenya. Umuhungu ameze kujyana urumogi yasadusabye nitabi ngaha. Kazi nagwigurira n'urumuganwa yiguriye nta muntu numwe aja kwiba. Je ndamuzi turakundana kandi ndamukunda. Dodo nyamba we bakuroze kuko si gusa ukungene uwo bwatsi ngujya muhungu ntushobora kumwaka. Umuhungu menga cyamu cha dada ngaho umenga n'umusuma. Yega nagari umusuma. Ngo n'uburozi wewe ngaho ni kuja kugusuzumisha. Ivyo ndakubwiye wase kuvyemera. Ukazorenga kuco navuze uzokwimenya. Sawa. Navyumvise nuko nyene nta kihinduka. Wowe ugende ubishire mu mutwe uzoza uruhimisha. Umviriza rero musore ndakubwira burya we waje nabi uko twari tukwiteze siko twakubonye wowe urabona ubwa mbere ntitukuzi twari tukuzi kandi twari tuzi neza yuko uza kutubwira ijambo rizima none ijambo watubwiye nukuri ni ijambo ryadutangaje twe kandi urabona ko batangaye bose wowe rero igihari ni ikiherero wari kubanza gusaba irembo tukakumenya tukamenya uriwe akazi ukora aho uba tukamenya umuryango aho ukomoka kugira ngo tumenyane. Reka ndakubaza ikibazo kimwe. Uramaze gukunda? Okay, nimba umaze gukunda rero cya wibaza rero uje urukundo mfise n'amafaranga mfise kweri sinzwi sindasaba irembo mugabo ndafise urukundo ibaze rero unyimye urukundo jewe nkunda. Umviriza maze kwita bofuta abana bofure umviriza ndakubwire musore Byararangiye igikuru ntabwo ari amahera igikuru no kumenyana icyambere no kumenyana hanyuma ikindi naco menya neza ntidushobora gutanga umukobwa wacu tutazi niyagiye tutegerezwa kumenya yagiye kurongorwa nivyo tukamenya umuryango wowe uvamwo aho ukomoka kundi tukuzi kandi igikuru uri kumenyana shira imbere kumenyana tubanze tumenye wowe umuryango ukomoka. Sawa gwero no munsi ngira nangure mu gatondo nza ngaha anye ku mugoroba nza ngaha sasa nza ngaha gatumenyane kuya tumenyane hama neza niba nere n'umwana nkunda reka kumungambanira sana umukuru w'umuryango jewe ico mbona coco genda ubanze ubwira umuryango ubanze unabaze n'abandi ukuntu babigenza hanyuma haza abashinga ntahe urungika abashinga ntahe umviriza banze unyumvirize kuko je ndi musaza w'umuntu utegezwa kunyumviriza urumva ugende urondera abashinga ntahe baze basabire irembo hanyuma tumenye umuryango tubamenye hanyuma tuzoheza tuzokubwira uko tubizoba bikurikirana. Nibaze yuko ivyo ndakubwiye wavyumvise. Navyumvise nzanira filime. Sawa ndibaza ivyo namubwiye yavyumvise. Nuko nyene biri kugenda nagenda za n'umuryango ibintu bigende neza hama tuko umukobwa ubazi ngene bigenda. Bambuze no kwicomera gafege nabona baba bironi.